Ni bituma byinshi aha abagabo bobo ni ibice 30% by'ibituma urugo rushobora kutaronka umwana. Hariho ibivuye ku mugabo mu bice 30%, muga hariho ibindi bivuye ku mugore nawene, ku ibisigaye byinshi bivuye mbere no ku mugore. Aho ni gihe tuvuge ku rwinjiriro rw'igitereko umugore adafise amazi akwiye ameze neza kuburyo imbuto zoshobora gutembera neza. Ni gihe hari ibibagize umugabo n'umugore, ivyo twita amakoze immunologique. Muga hariyo n'ibindi umuntu adashobora no kumenya igituma, ugasanga umugabo n'umugore nta kibazo na kimwe watoye mugabo ntibasame. Rero ibituma biriho vyinshi bivuye ku mugabo bivuye ku mugore. Ni kimenyamenya niyo turonse umugabo n'umugore baje kwivuza kubera ko batevye gusama, icambere dukora umugabo tumurabira imbuto ziwe ko zikwiye, hama n'umugore nawe tukamurabira yuko inzira vyotuma asama zikomeye. Ico ni cambere. Urumva ntituraba umugore wenyene, umugore aje kwivuza wenyene nuko nyene vyagoranye, aho ntituba dushobora kubavura neza. Umugabo ico bakwiye kumenya ahubwo nta kurindira imyaka myinshi. Kiye gituma hari igihe coba caraje ukiri muto ku mugabo ugasanga caje akiri umwana. Nk'umugabo birashobora gushika abagabo bakunda kugwara amasamba mwikara abana bafite imyaka 5-6, ukaje usanga amaze kubaka rero afise ikibazo ntashobora gusama. Ntiyo carindira ngo bigume bibaho, ahubwo akwiye gucaza hakiri kare. Ntimborindira ngo barenze iyo myaka 2, bamaze kubona imyaka 2 iraheze batarasama, bakwiye guca bivuza hakiri kare. Vyorosha gukosora baje kare. Rero haheze iyo myaka 2 bakabona ntibasamye, aho niyo yanyuma yo kurenza. Mbwa navuze ntiyari n'abakwiye kuza guhera ku mwaka umwe cyangwa ku mezi 6. Ivyo rero nibo bimenya batarubaka, kuko babimenya ko bamaze kubaka bakabona ntibasamye. Muga hari ibintu bituma naho wogira gute batoronka umwana. Ivyo rero ni ibintu biba bikomeye. Nk'akarorero usanze nk'umupfasoni yaramaze gushikira umenga yaraciye, birashobora gushika umupfasoni mu muryango wabo bakaba abantu baca hakiri kare, ashitse kuri 35 agaca aba nk'umupfasoni yamaze guca. Aho biragoye ko uvuga ngo yoca aronka umwana. Umugabo nawe ni gihe atagira urubuto na rumwe, bagerageje uburyo bwose aho kuzirondera, bashobora kuzirondera mubaze, bagerageje byose nta n'urubuto na rumwe aronse. Aho rero uwo mugabo n'umugore biragoye. Mugabo kwa muganga hariho inyishu bagerageza, abaca bafata ko murondera kumburengira imbuto z'umugabo wundi, hama akongera bakarondera umugore kumbure yorondera icyo bita rodonneur, bakarondera umugore nawe barondera imbuto ziwe. Hama umwana umuvyeyi nimba ashaka gutwara iyo uwo mugore akayitwara, mugabo biciye ahandi, navyo ni uburyo bugoye gose bwo kuvura, ariko burabaho. Iyo umukobwa yagiye aragira ingwara mu himba vy'irondoka canke agakoroza inda, hakabamo ibita ama infection, nivyo hari igihe bitugora kumuvura. Aho rero twa tuningoti twavuga turaba ubwa mbere, uwo rero turaba gose kuko two tuningoti hari igihe tuba twarazivye tukazibishwa n'ama infection yagiye aragira. Uwo rero birashobora kumutuma ateba gusama, muga si bose, hari abataca babigira nk'uko. Hama n'umugabo nawene, burya umugabo igihe tumenya neza yuko nk'ivy'imbuto ziwe naho biba zifise zikwiye, zirashobora kuba zagiye ziragira ibibazo. Nk'akarorero murabona kuri iki gicapo, n'akarorero katwereka imbuto z'umugabo. Iyo urubuto rw'umugabo rumeze neza, ruba rufise umutwe, rukaba rufise ngaha icyo twita cœur na pièce intermédiaire. Ariko murabona nko ngaha karamugaye, canke ngaha karamugaye ngaha. Aha nahone mubona ngaha ni gatoyi karanamugaye. Aha umutwe nawo warabaye muniniya. Ibi byose mubona aho imitwe yabaye 2, canke naho utu twita du cœur na pièce intermédiaire twabaye 2. Ibi rero turabiraba, iyo tubibonye nk'uku duca tumenya yuko umugabo kumbure yagiye aragira n'ibibazo akiri muto. Donc imbuto ziwe duca tubona yuko zirimo ikibazo. Bishobora gukomoka na wene ko yagiragira ama infection, haje bagira amabanga n'abatari bake, canke n'abakobwa batari bake, canke bagiye baranywa inzoga nyinshi. Haje umugabo yagiye aranywa inzoga nyinshi, ziragabanuka zikabanke, izibonetse naho kenshi usanga zaramugaye. Aho inzoga n'itabi, ivyo nico gituma tuca tubibaza ku mugabo
ko bitabayeho. Hama bimwe nababwira nti nimba yaragwaye nk'amasamba mbwika akiri umwana navyo ne biraza bigahinduriza naho zariho uko zoba zingana ugasanga ziramugaye cyangwa ugasanga naho ninke. Ibi byose rero urumva ni bya bindi dusanga nko ku mugabo byaramubaye ko kuva akiri umwana bikaca bituma ateba gusama.